Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turazagaruka cyane ko biriko biravugwa ku mpinduka zitezwe zihambaye mu nzego nkuru z'igihugu. Bamwe bati President Ndayishimiye ariko arakora amanama adasanzwe n'ibihangange bitandukanye vyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni nama ziriko ziraraba abagomba kuzoronswa amabanga hambaye mu nzego nkuru z'igihugu, nyuma yaho bigaragariye ko zimwe mu ndongozi mu gisata ca politike zamye zikomenga mu gihugu cy'u Burundi zageze ziraronswa ibindi bibanza nkuko tuza kubigaruka ko. Rero biriko biravugwa yuko mu masaha 72 ari imbere, no kuvuga icumweru gitanko ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu, no kuvuga kuva kuri uyu munsi genekerezo ya 26 gushika ku genekerezo ya 28 mu kakaro, bamwe mu bagize inzego z'igihugu bashobora guhindurirwa amabanga. Reka tubice irya nino. Hari abashikiranganje bamwe bagiye kuba abashinga amateka. Abo ni nka Martino Niteretse yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, akazamwo Aretriberi Mutabazi yari umushikiranganje kwivuna abansi, akazamwo Gervais Abayeho yari umushikiranganje w'urwaruka n'imico kama. Abo buca batangura amabanga mashasha batorewe mu nama nshinga amateka. Ku munsi wa mbere igenekerezo ya 28 mu kakaro y'umwaka wa 2025 biravugwa yuko abo ari bwo bazinjira amabanga mashasha baronkejwe, aho bazoserukira abene gihugu mu nama mu ngore inama nshinga amateka bavuye mu mabanga yo kuba abashikiranganje. Nayo benshi kuvyo bibaza cyane kubirabana n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca ariko gutorerwa kuba umukenguza amateka. Ngivyo rero bishobora gutuma haba impinduka nyinshi muri leta muri no misi. Muti nkiziye mpinduka. Ngibi rero ivyo twokwitega nivyo dukwiye kumenya. Kuba umushikiranganje ukaba n'umushinga amateka canke umukenguza amateka no guhonyanga ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko muvyeyi wa yandi ibwirizwa shingiro nyene rirasigura mu ngingo yayo y'160 ko ata mushikiranganje ashobora kuba umushinga amateka canke umukenguza amateka mu mwanya umwe. Vyitwa amabanga atabangikanywa nkuko mu itegeko mu ibwirizwa shingiro babisigura. Iyo rero umushikiranganje atowe kuba umushinga amateka canke umukenguza amateka, ategerezwa guca asokora ubwo nyene muri leta kugira ashobore kuja muri ayo mabanga yiwe mashasha. Igenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2025 mu makuru dejeje kuronka izoba ari isango rihambaye mu nzego nkuru z'igihugu. Kuri uyu wa mbere uza igenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2025 umukuru w'igihugu yaratumye kicese inama nshinga amateka nshasha ngo atangure ibikorwa vyayo. Abashinga amateka batowe bazokorana bahitemwe inzego zibayoboye, no kuvuga umukuru w'inama nshinga amateka n'ivyegera vyiwe ebe nabandi bazoba bajejwe amabanga yo mu rwego rwo hejuru mu nama nshinga amateka. Hanyuma abo nibaheza gutogwa bazotangura ibikorwa vyabo mu nama nshinga amateka. Kuva ico gihe rero abashikiranganje batowe kuba bashinga amateka bazoba bavuye muri leta abaje gukorera mu nama nshinga amateka, bigasigura ko ibibanza vyabo muri leta bizoca bisigara bigaragara. Hari itandukaniro rito ku mushikiranganje wa mbere ariwe Gervais Ndirakobuca. Muti iryo tandukaniro rito rigaragara ku kibanza cubashwe cyane muri leta ni kihe? Gervais Ndirakobuca we yatowe kuba umukenguza amateka. Ibintu biratandukanye gato. Inama nkenguza amateka nshasha ntiratumwa ko gushika ubu. Rero bisigura ko Gervais Ndirakobuca ashobora kuguma mu mabanga yiwe gushika inama nkenguza amateka nshasha itanguye ibikorwa vyayo. Yamara ngo birashoboka kandi ko nubwo inama nkenguza amateka yoba yatanguye ibikorwa mu gihe umukuru w'igihugu abataragena umushikiranganje wa mbere mushasha uhasanzwe arashobora kuguma mu mabanga igihe gito. Ico gihe rero intebe yiwe mu nama nkenguza amateka icibirafatwa n'umusubirira. Haganywe umushikiranganje wa mbere mushasha uwahahora aremerewe gutera asubira mu kibanza ciwe yatorewe mu nama nkenguza amateka. Ingingo umukuru w'igihugu ashobora gufata kandi nazo ngo ziratandukanye. Nkuko bivugwa mu mice itatu.
umuco wa mbere, umukuru w'igihugu arashobora gusubiriza gusa babashikiranganje bagiye mu nama nshingamateka akagumiza umushikiranganje wa mbere mu mabanga asanzwe arimwo. Ngivyo vyotuma ibikorwa vya leta biguma bigenda neza atankomanzi nyinshi. Ngariko ivyo vyoba ivy'igihe gito kuko umushikiranganje wa mbere ategerezwa guhitamwo hagati yo kuguma ayoboye leta no kuja mu nama nkenguzamateka mu nyuma. Ikigira kabiri, umukuru w'igihugu kandi ashobora guhitamwo guhindura leta yose. Ariko rero iyo ngingo itegerezwa guca imbere y'inama nshingamateka izotangura, iyo nayo ikazotangura akazi ku munsi wa mbere igenekerezo ya 28 Mukakaro uyu mwaka, hamwe n'inama nkenguzamateka itarahamagazwa ngo itangure ibikorwa. Ivyo byose vyamagazwa kugira ngo bemeze uwo muntu yagenywe kuba umushikiranganje wa mbere mushasha, kandi zikongera zigaheraheza zikarahiza abashikiranganje bashasha. Vyumvikana rero ko iyi ngingo ifise amahirwe make mu masaha ari imbere. Mu kurindira, umukuru w'igihugu arashobora kandi kugena bamwe mu bashikiranganje basanzweho canke abayobozi ntayegayezwa ngo basigaranire vy'agateganyo amabanga bagiye mu nama nshingamateka kugira ntihagire ubushikiranganje na bumwe buhagarikwa. Muri make Uburundi buri mu kiringo kigufi cyo guhindura ibintu mu nzego z'igihugu. Ngariko naho ibibanza bimwe bimwe vyoba bigaragara nibisigura ko inzego z'igihugu zizaba zitariko zirakora. Leta ihari ubirabandanya ibikorwa vyayo gushikaho umukuru w'igihugu afatira ingingo nshasha nkuko ibwizwa shingiro rya leta y'u Burundi ribitegekanya. Ngivyo rero zimwe mu mpinduka zoba zitezwe kubanga mu gihugu cy'u Burundi mu minsi mikeyi iri imbere. Nanone kandi nkuko twagiye turababwira twarabagejeje ko vyinshi mu vyagiye biraba gutangura guhera ku matora yabaye muri uyu mwaka kwigenekerezo ya 5 ruheshi gushika kuri uyu munsi. Gusa ico twarababwiye abakenguza amateka bagenywe ko ari 10, tubabwira amazina ya bamwe mu bashinga amateka bakomeye nabo batowe. Gusa kandi ico tutabagejeje ko n'abastanteri batowe. Reka tubagaze ko n'abastanteri bashasha b'amakomine. Amakomine mashasha haraize umunsi atoya abastanteri nkuko vyari vyitezwe. Abastanteri bose uko ari 42 n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Bamwe muri bo bari basanzwe ari abastanteri, hari abari barongoye CNDD-FDD mu makomine harimwo n'abari abashinga amateka nko mu Cankuzo canke abakenguza amateka Butihinda, abahanuzi bababura amatari, ndetse hari n'uwigeze kubabura amatari wa Rumonge. Reka tubagaze ko amazina yabo batowe. Dutangurire mu ntara ya Buhumuza. Komine Butanganzwa, Onesime Ngendandumwe niwe yatowe ngabe mu mustanteri w'iyo komine. Komine Butihinda hatowe Karine Berize Dukundane. Nimwe komine Cankuzo hatowe Marie Rose Nahimana. Komine Gisagara hatogwa Jafet Nzirubusa. Komine Gisuru hatogwa Amos Ndayizamvye. Komine Muyinga hatogwa Emede Misago mu gihe komine Ruyigi hatowe Diane Niyibitanga. Aha ni mu ntara ya Buhumuza. Mu ntara ya Bujumbura, intara ya Buhumuza tubibutse ko izobigizwe n'amakomine 7. Tubananize mu ntara ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura izobigizwe n'amakomine 11. Harimwo komine Bubanza izobirongowe na Jeremy Simbagoye. Hazuzamwo komine Bukinanyana irongowe na Isaac niyo kwizera. Komine Cibitoke Eroge na Geneza. Komine Isare mustanteri wayo ni Leonidas Ntirandekura. Komine Mpanda ni Leopold Ndayisaba. Komine Mugere ni Adraide Hatangayo. Komine Mugina ni Umugabo Hutu. Komine Muhuta ni Consolateri Nitunga. Komine Mukaza ni Arine Bigirimana. Komine Ntahangwa ni Alexia Havyarimana, mugihe komine Rwibaga ari Frederic Manirakiza. Tubananize mu ntara ya Burunga. Intara ya Burunga izobigizwe n'amakomine 7. Ariyo komine Bururi izobitwagwa na mustanteri Goderive Nakirutimana. Komine Makamba itwagwa na mustanteri Prosper Bizimana. Komine Matana itwagwa na Gloriose Niyubahwe. Komine Musongati izobitwagwa na Claudine niyo yitungira. Komine Nyanza izobirongowe na Diomede Dusengimana. Komine Rumonge izobitwagwa na mustanteri Auguste Minane, mu gihe komine Rutana izoba itwagwa na Gordien Ntakirutimana. Mu ntara ya Butanyerera izobigizwe n'amakomine 8.
intara ya Butanyerera abastanteri batowe muri iyo ntara harimwo wa komine Busoni ariwe François Xavier Karenzo, hakazamwo komine Kayanza izo birongowe na Godefroid niyo nizigiye, haze komine Kirembe izo birongowe na Pascal Habiyakare, komine Kirundo ya Jean Beriki Masindikuriyo, komine Matongo ya Janvier Kanyana, komine Muhanga ya Annonciate Nizigimana, komine Ngozi ya Dominique Ndikuryayo ndetse na komine Tangara ya Jean Pierre Ndikuryayo. Tubandanize mu ntara ya Gitega. Intara ya Gitega ari nayo bifise umugwa mukuru wa politike. Izoba igizwe n'amakomine mu ndinganizo nshasha. Intara ya Gitega ikazoba igizwe n'amakomine Murantunge izoba igizwe n'amakomine 9. Komine Bugendana izoba itwarwa na Melchiade Ciza. Komine Gishubi izoba itwarwa na Apollinaire Baryana. Komine Gitega izoba irongowe na Dr Jacques Nduwimana. Murantunge komine Karusi izoba itwarwa na Vanessa Butoyi. Komine Kiganda izoba itwarwa na Diane Rakoze. Muramvya ni Eric Nkurunziza. Komine Mwaro ni Calixte Rwarukundo. Nyabihanga ni Marie Chantal Niyonzima ndetse na komine Shombo izo bitwagwa na Renova Ndayikengurutse. Aba rero akaba aribo bastanteri uko ari 42 bazoba barongoye amakomine mashasha aho batowe mu minsi mikeyi iheze. Ni mugihe benshi kandi nanone bagiye baragaruka kuri uyu Consolateri Nitunga. Uyu we yari buramatari w'intara ya Rumonge mu mwaka wa 2022. President Ndayishimiye yaramumaramaje imbere y'abanyagihugu aramwerekana ko ari umusuma afatanije n'abanyegezi gitoro. Muri uyu mwaka Consolateri Nitunga rero agizwe mu sanere wa komine shasha ya Muhuta. Komine igizwe n'amakomine 2 yahahora ariyo Muhuta na Bugarama. Mu mwaka wa 2022 Consolateri Nitunga yarabogojwe acaja arungikwa mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma yaranavuzwe mu bundi busuma bw'ibikoresho vyo kubaka amashure. Bamwe bakavuga ko babandanya kwibaza insiguro y'amajambo mukuru w'igihugu akoresha. Abantu arabagiriza ivyaha bikomeye vy'ubusuma bikarangira abahaye amabanga hambaye. Mu mwanya uruzimiri ya 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda n'abandi benshi bagiye baragirizwa amakosa hambaye cyane bagiye barakorera igihugu, bagiye barafatwa nk'abahemu. Abo President Ndayishimiye yagiye yidogera nk'abahemu imbere y'abanyagihugu nibo ngarimwo araronsa amabanga muri ino minsi. Bamwe rero bikabasiga ubwenge bakibaza insiguro y'amajambo President Ndayishimiye atangaza buri gihe imbere y'abanyagihugu iyo iba izananye nk'uko bo benshi bakurikiranira hafi vya politike baba bariko barabivuga. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire yuko wabuzwe irengero kuva mu mwaka wa 2016 Jean Bigirimana akiri ikimenyetso cyo kudahana. Inyuma y'imyaka 9 umunsi umwe ku wundi umumenyesha makuru Jean Bigirimana abuzwe irengero. Ikinyamakuru Iwacu yakorera cyatunganije umwanya wo kumwibuka ku munsi wa 3 w'indwi turiko dusoza. Abakozi bose n'abamenyesha makuru bakoranye kugira ngo bibuke umugenzi wabo yanyurujwe kuva kwigenekerezo ya 2022 mu kakaro umwaka wa 2016 ariko kugeza ubu umucuka butarigera umenyekana. Ibiro rya Jean Bigirimana yanyururijwe kubw'amasoko menshi mu karere ka Bugarama ku birometero bike bivuye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ngo ryabaye kimwe mu bimenyetso bigaragaza ukuntu abamenyesha makuru b'u Burundi bageramiwe. Nubwo amashiramwe yigenga, amashiramwe mpuzamakungu n'abagenzi we bagoma basemerera ubutungane ntibugomba kugira ico bukoze ku vyamubayeko. Nkuko bivugwa ngo muri uwo mugirwa Leandre Sikuyavuga umuyobozi wa Iwacu yongeye gusaba ubutungane bw'u Burundi kuva mu gacerere. Yagize ati kugeza ubu turacarindiriye inyishu, tubandanya tubaza vya bibazo nyene kandi ntituzohagarika mu gihe cyose tutazoba turaronka ukuri. Niko yatangaje biboneka ko ababaye. Mu bibazo bitararonka inyishu ese Jean Bigirimana arihe? Ninde yamunyuruje? Yakoze icaha kihe? Ibibazo bibabaje ariko kugeza ubu bitaravugwa ko n'ubutungane. Jean Bigirimana yari umwana, umuvukanyi, umugabo yubatse, se w'abana. Yari umwene gihugu w'u Burundi nk'abandi bose nkuko Sikuyavuga yibukije. Kubwiwe inyuruzwa rya Jean Bigirimana sirikora ku muntu umwe, rirahahamura umwuga muri rusangi. Yarashimangiye ku kuntu nubwo yari kuba yarakoze icaha Jean Bigirimana ari guciga urubanza uburenganzira bwiwe bugakingirwa.
Mu butumwa bwiwe suku yavuga yarateye akamo gakomeye bamenyesha amakuru kutagira ubwoba. Yabasavye kandi kubandanya igikorwa cabo bagononokewe bakurikije akarangamutima k'umwuga. Ni nyuma y'inyuruzwa rya Jean Bigirimana ngo mugume muhagaze neza akaba ariko yasozereye. Inyuruzwa rero rya Jean Bigirimana riracari ikimenyetso cy'onyangwa ry'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu ngo nakamo kerekana ko ari ngombwa kugwanira uburenganzira bw'ukuri kubanyurujwe bose. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone mutari wafite ko kugira ngo tujucikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Usangize kandi no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Mpunza TV Imana bayizagire mu kugwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.